Abantu benshi bibaza ko kunyegeza amabanga no kutabwira byose uwo mwubakanye bisa nko kumuhemukira, ko hagati y'abubakanye atabanga na rimwe rikwiye kuhaba. Ariko ubushakashatsi bwakozwe burerekana ingaruka mbi zikomeye ku rugo no ku mubano w'abubakanye. Ingaruka mbi ziterwa no kubwira amabanga yose uwo mwubakanye atacu wisigarije. Ubuheruka twarabonye ibintu 5 umugore adakwiriye kubahuka kubwira umugabo wiwe. Nkaba ndanabashimira cyane ku kugene mwakiriye iki kiganiro, kuko mwakiravye muri benshi bica bidutera intege zo kubandanya, nkuko benshi muri mwebwe mwagiye mubidusaba. Uno munsi tugira tuje ku rundi ruhande turabire hamwe amabanga 5 umugabo nawe adakwiriye kubahuka kubwira umugore wiwe, nubwo boba bakundanye gute, kuko ari amabanga iyo amenetse umugore akenshi ashobora guca afata ingingo ziremereye ziganjemo gusambura biciye mu kudasubira kwizera no gukunda umugabo wiwe nkuko vyahora. Byinshi mu byo tuza kuyaga muri kino kiganiro ni amajambo ya Dr. Michael Slepian, umuhinga mu by'imibano yanonose ibijanye n'imikenyuro yo kugumya ibanga, expert mondial des secrets, akaba na professeur kuri kaminuza ya Columbia. Mu bushakashatsi yakoze ku mitwaro y'amabanga ubwonko bwacu bwikorera n'ingene twomenya gutandukanya amabanga yica n'ayakiza. Recherche sur la charge cognitive de secret et la distinction entre les secrets nocifs et les secrets protecteurs. Ubushakashatsi dukesha ikinyamakuru Journal of Personality and Social Psychology. Ubushakashatsi tukaba twanabuhuje n'ubwa Dr. John Gottman, umuhinga mu by'imibano yanonose ibijanye no gukomeza umubano w'abubakanye kumwe n'uruhara rw'umuntu mu kibano kinyafrika, spécialiste de la stabilité conjugale et sur des perspectives socio-anthropologiques africaines, akora mu kigo ciwe bwite The Gottman Institute. Ubushakashatsi yakoze bujanye n'inkingi zo gukomeza umubano hagati y'abubakanye n'ingaruka z'agasuzuguro n'inzigo vyisukiriye ko mu mutima, étude sur les facteurs de stabilité des couples et l'impact du mépris ou de la rancœur accumulée. Akaba yaranakoze ubushakashatsi ku gukomeza ubwizigirwa, ijambo n'ubugabo biciye mu kuzigama ibanga mu kibano kinyafrika, cane cane mu karere k'ibiyaga binini. La gestion de la confidentialité et de la dignité comme pilier de la virilité et de la stabilité familiale en Afrique des Grands Lacs. Nitwa Patrick Rusage Atangimana, aha ni kuri HP Menya, The Human Philosophy of Mind Evolution New Youth Aspirations. Kaze mu nzira y'ubwenge y'uno munsi, aho twiga tukamenya byinshi tutari tuzi imbere n'ibyo twara dufata ko bidashoboka, bitabaho, bitobaho canke ko bitabayeho, kugira dushobore guhumuka, kujijuka, guhinduka, kwinegura no guhindura ingendo, maze dushobore gushika ku mbona kazoza twifuza gushikako. Kora subscribe kutarayikora, ukore like, ongera upartage video isangiza abandi nabo bamenye. Wibuke kudusangiza ivyumviro vya muri commentaire kukari nkeneko. Mind evolution and new youth aspirations. Inzira y'ubwenge. Ndasubiriye kubaramutsa. Nkuko tubikesha ubushakashatsi bwakozwe na Dr. Michael Slepian, umuhinga mu by'imibano yanonose ibijanye n'imikenyuro yo kugumya ibanga, akaba na professeur kuri kaminuza ya Columbia, kumwe na Dr. John Gottman, umuhinga mu by'imibano yanonose ibijanye no gukomeza umubano w'abubakanye kumwe n'uruhara rw'umuntu mu kibano kinyafrika. Aba bahinga bompi bahurize ku kwemeza ko kugumya ibanga no kutabwira byose uwo mwubakanye ari imwe mu nkingi ikomeye yo gukingira uwo mwubakanye, kuko bisigura ko umugabo atazi kubika ibanga
bitebe bitebuke yisamburira urugo rwiwe. Tudatevye ngayo amabanga 5 umugabo adakwiye kubahuka kubwira umugore wiwe nubwo yoba mukunda gute. Ubwa mbere uri umugabo wifuza ko urugo rwawe rurama, utegerezwa kwirinda kubwira umugore wawe amabanga ajanye n'aba ex bawe, abagore mwaryamanye mwakundanye kera imbere yuko mubana n'uyo mugore muri kumwe. Ukirinda kumugereranya n'abo ba ex bawe. Les détails de votre passé intime et amoureux et les comparaisons. Ubushakashatsi bwakozwe na Dr. Michael Slepian bwerekana ko kumeneka kw'amabanga ajanye n'inkundo z'aba ex bigwiriye cane mu ngo kandi biza mu vya mbere bisambura cane ingo. Kuko Dr. Michael Slepian asigura ko umugore wese abasanzwe azi ko umugabo wiwe afise kahise mu rukundo. Guca rero umuha ayandi makuru asumbayo, ukamubwira igitigiri c'abagore mwakundanye, abo mwaryamanye, ivyiza vyabo, ivyo bakundira, haba mu myifato n'amarangamutima yabo, ni ikosa rikomeye. Kuko ubushakashatsi bwa Dr. Michael Slepian bwerekana ko ubwonko bw'umuntu buha ikibanza kinini idonido ry'amakuru mabi canke amakuru ajanye no kugereranya. Aha niho hava gupfuha n'ishari, kuko umugore wawe iyo muhishutse ukamubwira igitigiri c'amazina yabo mwakundanye kumwe nabo vyashitse mukaryamana mutarabana n'iyo mugore, bimuha umutima wo kwiyanka no kwiyumva ko ari wenyene, agaca atangura kwigereranya n'abo ba ex bawe, mbere akikengera akishira munsi yabo afatiye ku buranga bwabo wamubwiye, agaca abona ko wogira mwabanye atari we washaka, ukamenga ni bimwe abarundi bayamaze ko urubuzi inkware ruvumbukana igihuna, agahava yiyanka akihebura ko umwanya n'umwanya udoshobora kumuta ugasubirana na wa mu ex wawe. Kuko kuvuga ibyiza vy'umu ex imbere y'umugore wawe bisa nkaho ukimukunda, umukumbuye, uriko urakumbura ibihe mwabanye kandi wicuza kuba atari we mwabanye. Aha n'ubundi nubwo twoba ari utunenge twabo mwakundanye, twigumizemwo. Umugore wawe ntakeneye kumenya amakuru ajanye n'ibibi n'utunenge ivyo wankira abagore mwakundanye, kuko ashobora kwibaza ko nawe ibibi vyiwe wirirwa urabishira habona, wirirwa uramena amabanga y'utunenge twiwe, wirirwa uramukwiza gahinga. Aba ex bawe, abagore mwakundanye mwaryamanye muri kahise, ukwiye kubagumiza muri kahise nyene, kuzura ibihe mwabanye nabo ukabigarukana muri kubu, ukamenera amabanga yabo mu gutwi k'umugore wawe. Hambavu yo kwiyanka, umugore wawe acatangura kukugira ko amakenga, icizere n'icubahiro yaragufise ko bikagabanuka, kwanka inshuti zawe z'abagore harimwo nabo ba ex wawe bikiyongera, ku buryo mbere bishobora kuvyara n'izindi ngaruka mbi zikomeye zibangamira umubano wanyu, harimo no gutangura kurenga ibigo, kuko aba yibaza ko nawe ubikora. Ubwa kabiri, kirazira ko umugore wawe umubwira ibijanye n'utunenge, ibitutsi atukwa, atyozwa nabi wanyu iyo adahari. Ce que votre famille dit de négatif sur ta femme en son absence. Ego birashika mu gihe mutari kumwe na mukawe, ukaba uri kumwe na mama wawe, bashikawe canke bene wanyu, bagatyoza umugore wawe, bakubwira ivyo bamunegura, ububi afise canke amakenga bamufise ko n'ibindi. Ivyo vyose ntibikenewe ko uca ugenda kubibwira mukawe, canke mushwanye ngo uce ubimutuka ngo niho abiwacu bavuga kuri mubi, niho mama kwanka, ngo ndatahura impamvu bashikanje bakwanka, kuko mu buryo utaziga mukawe uba umuhaye impamvu zituma yanka abiwanyu, uba umworohereje kwanka umuryango wawe ubuzima bwiwe bwose. Ibi bihuzwa n'ingingo yaho usanga igihe mwari mukireshanya abiwanyu baragerageje kukwankisha uyo mukobwa, ariko ntiwabumvira. Si vyiza naha nyine ko mumaze kubana woca ubwira uyu mugore wawe ko abiwanyu batigeze bashaka ko umurongora, kuko nkuko tubikesha ubushakashatsi bwakozwe na Dr. John Gottman, uyu mupsikologe kabuhariwe asigura ko
agasuzuguro n'agakengegwe gakorewe umugore kagakorwa n'umuryango yarongowemwo akabibamwo igihe kirekire kandi mu buryo bw'urusukirane, nimwe mu nzira zishikana ku kwahukana. Tugerageje kubihuza n'ikibano co mu Burundi hoho, aho ubucuti bw'umukazana na inabukwe bwamye bucumbagira, kubahuka kubwira umugore wawe ibijanye n'utunenge, ibitutsi atukwa, atyozwa nabi wanyu, uzoba ubivye urwanko rukomeye hagati y'umugore wawe nabi wanyu, kuko mukawe ntazovyumva ngo avyihanganire, ahubwo nawe azobwirizwa kubasubiriza mu nkoko mu kubanka birengeje. Uri umugabo ubwirizwa kuba inkinzo n'umugwanizi w'umugore wawe, si wewe rero ucuba intumwa y'urwanko. Ubwa gatatu, uri umugabo wifuza ko umugore wawe azoguma gukunda mbere akarushiriza, irinde kumubwira ibijanye n'amakenga ufise ku ntege nke z'umubiri wawe zijanye cane cane no kwiyumva ko udashoboye kurangura imirimo ujejwe nka serugo. Vos doutes profonds sur votre propre virilité ou vos moments de panique absolue face à votre rôle de protecteur. Abagabo ubundi impamvu bitwa abagabo nuko bose baca mu bihe bigoye vy'amakenga, aho kenshi bibaza nimba vy'ukuri bari bageze kwitwa abagabo, bakibaza nimba vy'ukuri ari abagabo babushitse. Mu gihe rero ubonye ko intege nke ari nyinshi, ko hariho vyinshi udashoboye nka serugo, si vyiza ko uca ubibwira umugore wawe vyose utabanje kubisesangura ngo ubitosore, urabe ivyo umubwira n'ivyo utamubwira n'ingene ubimubwira, kuko ibi iyo ubimubwiye vyose uko biri bishobora gutuma umugore wawe adasubira kukugira ko icizere nka serugo, inkinzo n'umugwanizi wiwe. Ubundi abagore iyo bava bakagera bakunda babagabo bifatira ibintu mu minwe, badatinya guhangana n'ibibazo bihanze urugo rwabo, kuko ubushakashatsi bwakozwe bwerekana ko uwo mwubakanye akeneye kwiyumva ko atekanye mu marangamutima kugira n'urugo rwanyu rushobore gutekana, kandi ko nk'umugore we ategerezwa kumva ko atakizoza kimuhungabaniriza umutekano wiwe mu gihe wewe uzoba uhari. Iyo rero uyo mugore aciye abona ko nawe ubwawe uri umugabo atacizere wifise ko co kuzoshobora kurangura imirimo ujejwe nka serugo, biragoye ko nawe aheza akakwitega ko ibitangaza. Ubona ko mu mico y'abarundi umugabo ari umutwe w'urugo, intare ikingira urugo ikarurinda intambamyi zose. Guca ubwira umugore wawe ko amagara yawe yo mu mutwe atifashe neza, ko ufise amakenga yo kudashobora kwitwa serugo abushitse, canke ukiyumvira ko hatari bwagere ko uba umugabo, bishobora gutuma uyo mugore nawe aca atangura guhangayika, akagira ubwoba ko uzohavunanirwa ukamutana n'inzu, kuko we ubundi akeneye kumva ko uri umugabo ukomeye, ukibandanya gutorera umuti ibibazo byose bihanze urugo rwawe. Ntakeneye ko habaho ibibazo utangura guhunga canke ugatinya gukemura kandi bihanze urugo rwawe. Aha ico gukora gikomeye nukwegera abahinga banonosoye ibijanye n'imyifato, imibano n'isanamitima, canke ukegera umugenzi ufise w'umwizigirwa kugira ushobore kumuhanuza akugira inama. Ariko uyo muntu ntakwiriye kuba ari umugore wawe, kuko we akeneye ahanini kukumva ko inkomezi n'icizere kurusha kukumva ko intege nke n'amakenga. Ubwa kane, si vyiza ko umugore wawe amenya igitigiri c'amafaranga yawe bwite uziganya y'intega bizoza. Le montant exact de votre fonds de secours ou vos investissements à haut risque. Amafaranga yabura yaboneka ari mu bikunze gusenyura ingo nyinshi. Ari nayo mpamvu aha ntariko mvuga ko umugabo akwiriye kubesha kubijanye n'amafaranga yinjiza canke kutabwira umugore wiwe amafaranga yinjiza, kuko bishobora kuvamo ukwikekana. Uyo mugore agahava yibaza ko ufise urundi rugo canke abandi bagore usumira. Ari nayo mpamvu wanka kumubwira amahera winjiza uko angana, kuko utinya ko yoca gutera igiharuro.
aha abahinga basigura ko umugabo akwiye kuba afise amafaranga ashira ku ruhande kandi umugore wiwe atazi igitigiri cayo. Ayo mafaranga akaba ay'intega bizoza yifashishwa mu gukemura ibibazo bishitse giturumbuka. Ibi bigatuma umugore ashira icizere gikomeye ku mugabo wiwe kuko ashoboye gukemura n'ibibazo bishitse giturumbuka. Nkuko tubikesha urubuga ngurukana bumenyi Psychology Today, ubushakashatsi bwakozwe mu bijanye no kwikukira mu by'ubutunzi hagati y'abubakanye, autonomie financière dans le couple. Ubu bushakashatsi bwerekana ko kuzigama ibanga rijanye n'igitigiri c'amahera y'intega bizoza bifasha mu kugabanya stress, umwitwarariko ujanye n'ibibazo bikomeye vyoza bishika giturumbuka, kuko icoba kibaye cose mu gihe umugore azi igitigiri c'amafaranga waziganije yokora ishoboka byose kugira uyabikure, ico kibazo ugikemure. Ubona ko mu mico y'abarundi aho mu ngo nyinshi umugabo ari we abwirizwa gukemura ibibazo nka vyose bihanze urugo, muri vyo hakabamo cane cane ibikemurwa n'amafaranga, imanza n'imisi mikuru, kwivuza, kubaka canke gusanura inzu, amashure y'abana n'ibindi vyinshi. Iyo rero bishitse umugore ukamubwira igitigiri c'amafaranga waziganije y'intega bizoza, uyo mugore ushobora kwisanga ariko akuremera kugira wemere ayo mahera uyabikure muyakoreshe ibica nk'ibiriya. Ari nayo mpamvu abahinga basigura ko biba vyiza umugabo mu kwirinda ko urugo rwiwe umunsi urizina ruzogwa mu manga ngo abure uburyo bwo kurukurayo, asabwa kwigumizamwo ibanga rijanye n'igitigiri c'amahera yaziganije y'intega bizoza mu ntumbero yo kuzigama urugo rwiwe. Ibanga rya gatanu umugabo akwiye kwirinda kubwira umugore wiwe nubwo biba mukunda gute. Kirazira ko uri umugabo umugore wawe umubwira amabanga y'akazi, les secrets professionnels, canke amabanga wabikijwe n'inshuti zakwizigiye ko uri umugumyabanga. Iyo inshuti uwo mukorana canke uwo muvukana akubikije rimwe mu mabanga yiwe akomeye, iryo banga ntabwo aba ari igiwawe. Ari nayo mpamvu ataburenganzira ubufise bwo kurimena, kuko kurizigama ukirinda kurimena, ukirinda kuribwira uwo ari we wese ni itegeko kuri wewe. Ego cane nkuko nabivuze mu ntangamarara, umugore wawe nta kintu na kimwe ukwiye kumuhisha, ariko nta burenganzira na butoyi ufise bwo kuguza icizere n'ubushinga ntahe inshuti zawe zari zigufiseko ukabuguranya n'urukundo ukunda umugore wawe. Iki nico cishe Samusoni avuga muri Bibiliya. Aba bashakashatsi basigura ko kunanirwa kuzigama ibanga ry'akazi canke wabikijwe n'inshuti bituma utakaza icizere inshuti, ikibano n'igihugu bari bagufiseko. Ku mugabo bigasenyura inkingi yo gushigikirwa no gutakaza amahirwe yo gufashwa n'abandi, kuko usigara witwa ikimenabanga. Nayo umugabo adafise inshuti zoshobora kumushikako, kumutabara, kumufasha, ni umugabo adakwiye, kuko umugore wawe nubwo yoba agukunda gute hariho vyinshi atazoshobora kuguha, kuko ubundi ubugabo burafitaniye isano rikomeye no kuguma ibanga. Ukuzigama ibanga rukaba urupfunguzo rukuru rwo kwizegwa n'abandi, urupfunguzo rugenda rukugururira imiryango iguhuza n'abakomeye, kuko babona ko uzoshobora kuzigama amabanga bazogushinga. Kuko mu gihe ikibano n'inshuti zawe zose bazi neza ko ivyo bakubwiye vyose uca uhitira ubibwira umugore wawe, ntibateba kuguharira ivomo, wisanga warataramuwe. Igihe cyose habagira higwe ibibazo bikomeye, hagira hafatwa ingingo zihambaye, aha hose bashima kubikora wewe utarimwo, kuko ntibaba bipfuza ko ivyavuzwe, ivyo bashitseko bica bisohoka bigaca bishika mu matwi y'abandi bantu harimwo na mukawe. Ngaha aho biva ngo umugabo yisange inshuti ziwe zose zaramuhezeko, ku buryo no kwibare bamubonye aserutse baca batangura kujyana inzara aho yicaye, bose bakahahunga. Kuko ubundi gukingira no kuzigama ibanga ry'akazi canke wabikijwe n'inshuti bisa no kuzigama ubugabo, ijambo n'izina ryawe mu kibano.
muri make aha icyo twotahura nuko guhisha aya mabanga 5 ukirinda kuyabwira umugore wawe si ukugaragaza ko utamukunda, utamuha agaciro, utamwizeye, ahubwo n'umukenyuro ukomeye wo kuzigama umubano wanyu. Dutahure ko kubwira amabanga yose wo mwubakanye ari imwe mu nzira zigororotse zishikana ku matati atarakenewe, ugasanga mwama mu nduru n'uwo mwubakanye kandi hariho ibindi bibazo by'inkoramutima bihanze urugo rwanyu ariko mutari ko muratorera umuti. Mu mico y'abarundi umugabo kwitwa serugo akunda umugore wiwe bisigura kuba hari imitwaro ashoboye kwikorera wenyene kugira abashe guha umugore wiwe amahoro, umutekano n'umutuzo, kuko ari byo n'ubundi umugore abakeneye gusumbya kumubwira amabanga amuhungabanya mu mutwe akamukomerekereza umutima. Uku niko kwitwa umugabo w'ibanga, umushinga ntahe, umugumyabanga. Nshuti namwe bagenzi mudasiba gukurikira ibiganiro tubashikiriza. None ku bwanyu mwiyumvira iki kubijanye no kubika amabanga hagati y'abubakanye? Muremeranye n'aba bashakashatsi canke umugabo yarakwiye kubwira umugore wiwe amabanga yose? Dusangiza ivyumviro byanyu muri commentaire. Tubibutse ko byinshi mu byo twayaze muri kino kiganiro ari amajambo ya Dr. Michael Slepian, umwigisha muri kaminuza ya Columbia, akaba yarakoze ubushakashatsi ku mitwaro y'amabanga ubwonko bwacu bwikorera n'ingene twomenya gutandukanya amabanga yica n'ayakiza. Recherche sur la charge cognitive de secret et la distinction entre les secrets nocifs et les secrets protecteurs. Ubushakashatsi dukesha ikinyamakuru Journal of Personality and Social Psychology. Ubu bushakashatsi tukaba twabuhuje n'ubwa Dr. John Gottman akora mu kigo ciwe bwite The Gottman Institute. Ubushakashatsi yakoze kubijanye n'inkingi zikomeza umubano hagati y'abubakanye n'ingaruka mbi z'agasuzuguro n'inzigo by'urusukirane mu mutima. Étude sur les facteurs de stabilité des couples et l'impact du mépris et de la rancœur accumulée. Akaba yaranakoze ubushakashatsi ku gukomeza ubwizigirwa, ijambo n'ubugabo biciye mu kuzigama ibanga mu kibano kinyafrika na cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini. La gestion de la confidentialité et de la dignité comme pilier de la virilité et de la stabilité familiale en Afrique des Grands Lacs. Mwari kumwe na Joatangimana Patrick Rosage, hari kuri HP Menya, The Human Philosophy of Mind Evolution New Youth Aspirations. Mwakoze mwese twabanye mu nzira y'ubwenge y'uno munsi, aho twize tukamenya byinshi tutari tuzi imbere n'ibyo twara dufata ko bidashoboka, bitabaho, bitubaho canke ko bitabayeho, kugira dushobore guhumuka, kujijuka, guhinduka, kwinegura no guhindura ingendo maze dushobore gushika kumbona kazoza twifuza gushikako. Nimba mwakunze kino kiganiro, kora subscribe kutarayikora, ukure like ongera upartage video isangiza abandi nabo bamenye. Nimugira muwa mubahwe, musanga amahoro y'Imana na gahwane. Yeshi n'abana bo bamenye. The Human Philosophy of Mind Evolution and New Youth Aspirations. Inzira y'ubwenge.